ndasubiye kubaramutsa mwese nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo rya 24 ntwarante umwaka wa 2024 mu gatondo hatekanijwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu ahazoba hakanye gusumba ahandi imbere y'umutaga azoba ari mu ntara ya Kayanza, Imuramvya, Igitega hamwe n'Imwaro. Ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 15. Eka no ku muhingamo hazobandanya hagwa imvura hose mu gihugu cacu. Azoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke hamwe no mu ntara ya Bujumbura. Aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 29. Mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:06 rirenge igihe cy'isaha 12:11 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira nawe utaha.